Ngazo kubanditsi n'abamenyesha makuru gushira ku mugaragaro ukwitoza k'umukandida yigenga mu matora y'abashinga amateka y'umwaka wa 2025 Jules Niyongabo. Banyakubahwa bashinga ntahe bafasoni natwe gwaruka bubahwa bamenyesha makuru batumire bahire mu vyubahiro mwese tugira amahoro iteka nitekane n'iterambere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Banyakubahwa imbere ya vyose mutwemerere tubahe ikaze mukwiriye muri kino kibanza kidasanzwe muri kahise kacu, aho ingingo zikomeye za kahise na kazoza zagiye zirafatirwa. Twongere tubashimire kuba mwikazanuye mukitaba ubutumire bwacu muri benshi. Dufashe kandi kano karyo keza kugira ngo dushimire inzego zitandukanye za kino gihugu, uhereye ku nzego zo hasi gushika ku rwego rwa nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ndetse twongere tumushimire ko mu kanya gato dutanguye ivy'amatora amaze gufata umwanya wo kutwakira nk'abigenga mw'iteka n'icubahiro cinshi kugira atwumvirize yongere aduteye intege mu rugendo twatanguye. Twomukomera amashi cane n'icubahiro, tumwifurije kuroranirwa mu mabanga ajejwe yo kwama atunganiriza bene Burundi. Mutwemerere kandi dushimire umugwi ujejwe gutegura amatora Seni, ku isonga yawo dukeze uhagarariye uwo mugwi ku vyo bamaze gushikako mwitegurwa ry'amatora y'umwaka 2025. Tunabashimire ko bemeye ko dutegura kino kiganiro ku bamenyesha makuru mu gihe hatari bwagere ko twemererwa kwiyamamaza. Bashinga ntahe bafasoni ndetse natwe gwaruka, kahise kacu n'akintwari zaharaniye inyungu z'abarundi mu kwamirira kure intezi z'abanyamahanga. Abubatsi bakomeye bahagarariye ukutavogerwa kw'igihugu cacu, abahizi banse kumanika amaboko igihe cose agacinyizo, ubukoroni na kavantara vyashatse kuduhindura abaja. Amaraso adutembamwo n'ay'abahizi bakomeye nka Ntare Rushatsi, Ntare Rugamba, Mwezi Gisabo n'abandi benshi batigeze bafukama imbere y'umwasi, kandi ni nabo dukesha imbibe zacu tugomba gukingirana ntayo. N'abagabo n'abakenyezi bagize ico bamariye igihe cabo, bituma izina ry'u Burundi rimenyekana kure y'imbibe zacu. Berekanye kudatamikwa ijambo no kuba inyankamugayo kwacu mu karere no kw'isi. Imvugo imenyerewe bavuga ngo turagahugu gato, habanamba turi igihugu gifise kahise na kazoza k'ubutwari, igihugu c'abahizi bafise iteka cikuye ko agacinyizo cubakwa mu kwiganzura sesa nkuyoze. Bakundwa batumire bahire, Uburundi n'igihugu muri kahise kacu camye gifise iteka mu vy'imigenderanire n'amakungu. Inama mpuzamakungu zikomeye nka Sommet France Afrique n'iz'akarere nka Komeza zabaye ikimenyetso c'icubahiro n'uburongozi bwubashwe. Umugwa mukuru wacu w'ubutunzi Bujumbura wari n'ikimenyetso c'ubukuru n'ubwiza bw'umugabane wa Afrika. Dutegerezwa rero gukora ibirenze ivyo mu kwiyubakira inyubako rusangi nshasha zigezweho, ariko kandi no gukomeza ikibanza cacu mu rwego mpuzamakungu. Mu kugumana ubwigenge twamanye,
ukubahwa kw'igihugu no guharanira ngo ako kahise nikazimangane ahubwo kubakigweko. Barundi bene wacu, kenshi na kenshi biradusaba gufata ingingo zikomeye. Ibihe turimwo turabona ko bisaba ubutwari, gukunda igihugu kugira ngo ingorane nyinshi mu by'ubutunzi, mu mibano no mu bya politike zicurehe, aho bikunda tuzirandurane n'imizi. Kahise karerekana ko igihugu cacu cahuye n'ingorane zama zigaruka maze zikabera intambamyi iterambere ryacu kandi zigahungabanya ubumwe bw'abarundi. Twihweje iyo tuva naho kahise karangwamo ingorane za politike, imibano n'umutekano, Uburundi bwamye bufise ibihe vy'iteka nk'igihugu c'akarorero mu karere, igihugu cubashwe kandi gifise ico cifashije. Uburundi bwaragize uruhara rukomeye mu bijanye n'ubumenyi n'iterambere mu karere. Kaminuza yacu yaramuye imikangara myinshi y'abanyeshuri b'incabwenge bagize uruhara mu iterambere ry'ibihugu vyinshi bibanyi. Eka ndetse na kure ku mugabane wa Afrika, inyigisho z'akanovera zahoze ari zimwe mu zihurumbirwa mu karere na Afrika. Twarumvise ko Burundi bwigeze ubutunzi bwifashe ku rugezo rwo gushobora kugira ico bufashije ibihugu bibanyi vyari biri mu ngorane. Ifaranga ryacu rifise agaciro ku isoko, rigafasha abakozi n'abaguzi muri rusange mu gukomeza ubushobozi bw'umuguzi. Uburimyi bwacu bwashobora kuronka umwimbu ushobora gufasha kugwanya inzara. Amahinguriro ya leta yariko aravuka agatera iteka igihugu cacu hamwe n'inzego za leta zifashe. Abarundi batekanye, bubashwe kandi bavugwa neza mu vyo kwakira ingenzi, hari n'umuco wo kuvuga ukuri no guharanira agateka kazina muntu. Muri iki gihe dutegereza gukomeza ubwo butwari no gusubira kubakira igihugu cacu ku mfatiro zikomeye. Imfatiro dufise zubatswe n'abahizi b'imbonakazoza kandi bakunda igihugu nk'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore mu rugamba rwo guharanira ukwikukira, aho yashira imbere kubona abarundi banezerewe nk'iteka ku ndongozi zabo n'umutima wo kwitanga w'icungu ya demokrasi. Umukuru w'igihugu nyiricubahiro Melchior Ndadaye, uwo naho yarazi neza ko bishobora kumusaba kwitanga no kubizira, yiyemeje guharanira inzira y'impinduka na demokrasi, ndetse atako aranabizira. Kuri izo ntwari zose turazishimiye. Banyakubahwa batumire bahire bene Burundi, muri iki gihe turashima utwigoro twa leta mu gukomeza iryo teka ry'igihugu, na cane cane mu migambi yo gushigikira no guteza imbere urwaruka n'abakenyezi mu migambi mishasha nka bije, paeje na BDF. Utwigoro tw'iterambere gufashanya n'ibindi bihugu mu by'ubutunzi, ivyiyumviro bishasha bifasha guteza imbere ibisata bihambaye nk'uburimyi n'ubworozi, amasoko ntanganguvu, ubutare n'isukugwa ry'amabuye y'agaciro, inyubako rusangi zigezweho nk'ingomero n'amabarabara yo mu ntara hagati mu gihugu, hamwe n'amahirwe yo kuzamura ubutunzi tubona mu mbonakazoza ya 2040 Uburundi igihugu cifashe, na 2060 Uburundi nk'igihugu giteye imbere. Barundi bene wacu, mu bihe bitandukanye vya kahise kacu turabona ko kubasinda bibazwa n'imitongano, ubwoba bwo kwiyamiriza ikibi vyamye bibangamira iterambere ry'igihugu cacu. Ariko Burundi mu butwari bwinshi n'ubutore bwamye buhitamwo kuvuga buti oya.
no gukora ibishoboka byose ngo Murundi yubahwe kandi yubahirizwe. Kahise karabitwereka neza. Basokuruza bacu bari baratahuriye ko kahise Barundi bene wacu katagomba kuducunaguza, ahubwo tugomba kukubaka uko tukifuza. Banyakubahwa bashinga ntahe namwe bafasoni gwaruka batumire bahire, twarazwe kahise k'ubutwari, ariko ikiruta byose turi abubatsi ba kazoza gashasha keza kandi tunyotewe. Dutegerezwa kwirinda kuzoraga abana bacu ivyatunaniye, kwitwara nabi mu by'uburongozi hamwe no kunanirwa. Dutegerezwa gusubira kwiga guharanira ibyiza tubereye, kwizera ko dushoboye guhaguruka no kwereka isi yose ko Uburundi butazigera bugwa mwisanganya tukiriho. Kubw'izo mvo zose tuvuze n'umutima ubishaka, tutirengagije uburemere bw'umutwaro aya mabanga tugamije adusaba, duhimirijwe n'inyota y'iterambere n'impinduka mu butunzi bw'igihugu cacu, ndetse niyo tugomba ko igihugu cerekeza, twishimikije icizere yuko impinduka ari atagisivya. Mpagaze imbere yanyu uyu munsi kugira ngo menyeshe ku mugaragaro Uburundi ndetse n'amakungu ko jewe Niyongabo Jules ndi umukandida yigenga mu matora y'abashinga amateka ategekanijwe mu mwaka wa 2025. Uko kwitoza si ku nyungu zanje bwite, ni ikimenyetso cyo gukorera ineza y'igihugu cyacu cy'u Burundi n'abarundi bose ku bwa kazoza keza. Intumbero yo kuba umukandida yigenga ishingiye ku nkingi zitatu nyamukuru: ukuri no gukorera ku mugaragaro. Kenshi abarundi baba bifuza kubwiga ukuri gushobora kumurikira ejo habo. Igihe kirageze ngo dushireho umugenzo wo kwitwararika ivy'igihugu nk'abazobibazwa, gushira imbere inyungu rusangi gusumba inyungu z'umugwi cyangwa utugwi. Iterambere ry'igihugu cacu ntirishobora kudindizwa n'amatati y'abapfu ubutegetsi. Dutegerezwa guharanira ineza ya bose, tugashira imbere ineza y'abarundi mu ngingo zose zifatwa. Usabikanya aho abarundi bose atanumwe akumiriwe, dutegerezwa kubona inyungu zivuye mu butunzi bw'igihugu cacu. Dutegerezwa kubaka ubutunzi rusangi, tugashiraho amahigwe kugwaruka ndetse n'abanyempano bose muri rusange bakagira amategeko abakingira cyo bita droit d'auteur, kandi agashigwa mu ngiro kugira ngo nabo bashobore kwisahiriza biciye mu ngabire zabo, maze bagire agaciro mu bijanye no kurema ubutunzi. Gushigikira abaremyi bacu mu bijanye no kuronka imbuto hamwe n'ifumbire, tutibagiye kubafasha ibijanye n'abafundi b'indimo. Guha ubushobozi babuyemeza mirimo bato bato biciye muri politike cyangwa umugambi wo kugabanya amakori ndetse amakori atavuna, no kuronka serivisi zibanze mu buryo bungana. Kongera umushahara abakozi mu ntumbero yo gukomeza imiryango y'abaguzi. Ivyo navyo nyene bishobora gushigikira amahinguriro yo mu gihugu, kuko abaguzi bagaruka bakagura ibidandazwa vyahinguriwe mu gihugu cacu. Mu gukora uko tuzoba duhesheje icubahiro abakukuruke n'abafisa mikoro make muri twebwe, kugira ngo baronke ifaranga rizobashoboza kubaho badatunzwe no gufata amadeni nk'uko biri mu miryango myinshi y'i Burundi, maze bashobore kwibeshaho. Intumbero yanje no guhimiriza abarundi kugarukana akarangamutima hamwe no guterera ivyiyumviro bishasha hamwe n'imigambi mishasha yo guteza imbere igihugu cacu.
igihe kirageze ngo duhagarike amacakubiri ataco afasha twebwe ugwaruka, maze dusenyere ku mugozi umwe, aho bene Burundi bose bashobora kubaho bubahirijwe mu mutekano n'iterambere. Bubahwa mwese mukoraniye ngaha, intumbero nyamukuru si guharanira ubutegetsi canke kwitwa intwari. Ndi Umurundi nk'abandi bose, banse kuba sindabibazwa co kimwe namwe mwese, twanse kuba indorerezi mu gihe igihugu gikeneye abakinyi. Nuko rero bene Burundi, mwitavye ubutumire muri kimenyetso kizima c'uko urunganwe rushasha rwiteguriye guhaguruka, urunganwe rutazokwicara rwidodomba canke ngo rucure intimba, ariko ruzokwiyubakira kazoza kacu keza dukeneye. Twese muri rusange turafise indoto z'Uburundi zitarimo kwitwa igihugu gikenye kw'isi yose, ariko dufatwe nk'igihugu ciyambuye agakengegwe kandi c'abantu bashoboye. Twese muri rusange twifuza kubona turengera ibibazo vyinshi biturengeye, igihugu cacu kigahagurukana ubutware, tugahindura ibihe vy'amarushwa bikaba umunezero. Twese muri rusange twubake umutima wo gukunda igihugu, bive mu mvugo bije mu ngiro, ivy'igihugu bisonegwe, tuve mu ngorane tuje mu ntsinzi rusange. Kandi izo mpinduka uko kwivyukiranya ntivyokorwa n'umuntu umwe wenyene, bihagaze no kuri wewe, kuri twebwe, bihagaze ku Murundi wese. Ni mwebwe ntwari z'iki gihe gishasha, ni mwebwe muco uzokuraho umwijima, ugukekeranya n'ukunanirwa. Abarundi twese twandike inkuru shasha, Abarundi twese twandike inkuru shasha y'Uburundi bwacu, inkuru yaho Uburundi butazosubira kubonwa nk'igihugu casambutse, ahubwo nk'abantu badapfa kwemererayo, bashoboye guhaguruka bakiyambura umwambaro w'isoni n'agakengegwe, maze bagasubira kugarura icubahiro n'ubudahangagwa twarazwe na basogokuruza. Banyakubahwa bashingantahe bafasoni natwe gwaruka, si agaseseshwa rumuri igihe turimo duhura n'intambamyi nyinshi. Nitwaba umwe tuzotsinda, nitwacanamwo imigwi y'amoko, imigambwe na kavantara, tuzotsindwa nta kabuza. Sinkekeranya dufise vyinshi twunguka mu bumwe bwacu, kandi nta kintu na kimwe gishobora kutubuza kubishikako, kuko turabikeneye. Kanatsinda kahise ntigakwiye kudutsinda ngo tunanirwe. Dutegerezwa kwandika kazoza keza mu ntsinzi. Ndahamagariye Abarundi bose aho bari hose guhaguruka tugaharanira impinduka, tukaburunganwe rushasha rw'indongozi zishira imbere ivy'igihugu. Twebwe Abarundi turamaze kwerekana ko dushoboye gukora ibintu bihambaye, turashoboye kandi dutegerezwa kwama twiyambika agateka nk'uko vyamye. Igihe kirageze, nimuze duhaguruke twandike kazoza kacu keza. Twese hamwe turashoboye kubaka Uburundi bukomeye, burimwo ubutungane, ubumwe kandi buteye imbere. Murakoze mwebwe mugifise ivyizigiro ku Burundi. Ndabashimiye mwese mushaka kwitangira Uburundi n'iterambere ryabwo. Niharambe Uburundi, niharambe demokarasi, niharambe ubumwe mu Barundi. Murakoze cyane.